Gusto yagiye mu bitaro afise 40 degrees z'ubushuhe. Mama wangu we, abaganga ngaho muca mu bitahura bavuze 40 degrees y'ubushuhe. Yavuye mu bitaro ejo, nubu ntibaramenya icagwaye. Naraguhanuye kuva kera, va mu gacerere uvuge. Uvuga si mubi, uranka none raba ibiriko biba. Mugeze yaho mwicana, mugabo iyo uvuga nta kibazo wari kugira. Yotinye narababwiye ako gahungu kari méchante nk'abagore bo kuri YouTube bashatse kunzimya biranka kubera nakoresheje umunwa kubivuna. Rero Gusto utavuye mu gacerere uje mu biganiro YouTube uzopfa sinkubeshe. So kino kintu kiko kiravugwa ni kimwe nako nakubwira ati uno munsi hariko havuga uburozi. Nibaza ko ngerageje kuraba ukuntu bagiye baraganira hano inbox. Hari ijambo ndiko ndabona ngaha yanditse ati yarayaroze Gusto, ubu yibaza ko vyose tutabizi. Ikimbabaza nuko Gusto adashaka kuva mu gacerere amenere indakurukumu. Uno munsi DJ Fernando ariko aragirizwa uburozi ko yaroze Gusto, ariko burya uburozi nubwo bitwara imbere meguza kuvuga ngo umuntu yarandoze icemeza ko yakuroze n'ingiki. Ariko nimba ari byo koko ryo bari ibara sindababeshe. Amaze igihe agwaye kandi barabuze ibintu agwaye. Yasohotse ibitaro ejo, wumva ko yinjiye ibitaro afise ubushuhe. Guys, uno munsi muziki turimwo yes, my name is Tabara the Sheep. I like to support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Amazina yanjye ni Tabara the Sheep. Bavuga ati fasha warafashijwe. Twese turi ngaho kwera twafashijwe. Imana ibahezagire. Abari mu gatondo nabo reka ndabifuriza igitondo cyiza. Abari nimugoro reka ndabifuriza umugoroba mwiza. Abari mu ijoro nabo reka ndabifurize ijoro ryiza. Abagoye nabo reka ndababwira ati mugware mukira kubera ko Dr. Mukuru ni Imana yonyene, Imana imwe rudende. Nta wundi mu doctor ahari kwisizima ndetse no mu ijuru. Ni Imana yonyene rudende niyo ituma mukira mwebwe mugwaye cyangwa mwebwe mufise ibibazo. Niyo ituma muva mu bibazo murimwo na cyane cyane muri gwa rukunda. Aho Mr. Recorder, Mr. Ubeshi, Kimararungu, Loving Town, umukozi wo mu nzu, vyose ni ivyanje. So kora sabone kuri Star TV na cyane dukwize ibihumbi jana by'abasabone muri bwa mwe murabizi yuko twifuza yuko dushikaho twifuza kugera cyangwa dushike aharengeye yaho twifuza kugera. Shigikira buri muntu wese w'umurundi muri rusangi afise ikintu ashira ahagaragara. So imbere yuko mvuga ikizanye hano reka kumbure gato manze some gatonya uko biri kose kugira ibintu bigende fresh. Kugira nze bwa Star TV ni zimwe mu nkuru novuga ko ziko ziravugwa na cyane murabizi yuko je kenshi ndazana mu bwa Star TV kugira ngire icyo mvuze na cyane muri bimwe biko bira trending in town. Muri kano kanya tuvugana uwo bita Melanin Boy, amagara yiwe ntameze neza cyane, aragwaye vya hatari ndetse bavuga ati yuko yahatswe no kwitaba Imana, ariko Imana niyo nkuru, Imana niyo ya mbere, Imana niyo yama idukorera amateka, Imana niyo iduhereza amafaranga, Imana niyo iduha n'ubuzima. So muri kano kanya rero nibaza ko imbere yuko tujya kuri Melanin Boy kuri no mwanya nuvuga yuko agwaye, amagara yiwe atameze neza cyane, ariko biri kose kubwa Dr. Mukuru ariyo Mana nzima iraza kubikora kugira ashobore kumererwa neza cyane. Murabizi yuko dukundana. Uno munsi post ya DJ Fernando iriko iravuga ko vyinshi bitandukanye. Kumbure reka manze ndayirabe neza kugira nze kuyigarukako. Ni zimwe muri stat novuga yuko bariko baragerageza kuvuga vyinshi bitandukanye kuri no mugabo na cyane DJ Fernando. Hinge manze ndayirondere kwera ko DJ Fernando hari bimwe yoba yarabwiye NELLY aramubwira ati feza attention uko biri kose. Mu masaha 4 atarenze DJ Fernando yanditse ati aha turi harabandi natwe tuzigendera, mugabo imbere yuko tugenda tuzobanze tuvyaze umusaruro igihe cyacu. Nibaza ko ivyo ni ibintu vyumvikana umuntu wese mu gihe ageze mu gihe ciwe biba donc biba bikenewe yuko ico gihe ciwe kivyaza umusaruro
akabaho ameze fresh kubera ko ico gihe ciwe arimo ciza yakirondeye kuva kera kugira kigere ko yakoze byinshi bitandukanye kugira agere kuri ico gihe ciza cyane ninaco gituma kenshi bakunze kuvuga ati gwana iryo zina ryawe nimba wararigwanira rikagera ahantu rishobora kuguha akanoti canke rishobora kugaburira gwana n'uwo mwanya wawe kubera ko ushobora kutagwana n'uwo mwanya wawe ejo ukazobura kandi Imana yari yabikoze kugira ushobore kugira ane bishobore kugenda neza cyane. So ico cyakivuze vraiment ni vyiza cyane iyo dufise amazina cyangwa dufise ahantu dushobora kugaragaza ibintu byacu reka tugwane no gukora cyane kugira ivyo bintu byacu bigurishwe ivyo bintu byacu bigere kure ndetse twinjize n'agafaranga kugira dushobore kubaho. So iyindi poste haize amasaha 6 ayipostinze uno mwanya ndiko ndakora kino kiganiro ariko kwera ko nza kupostinga ikiganiro haheze amasaha ari make inyenyeri yanjiri hejuru cyane mwe muri bagufi kuyizimya rero bizobagora akazima Imana inkunda reka tubihe amazo. So nibaza ko umuntu wese inyenyeri yiwe nta muntu afise urusha rwo kuyihagarika. Inyenyeri yawe Imana yayakije ahantu ibiri si uwari we wese apfa kwagera. Umwana w'umuntu nta n'ubushobozi afise bwo kwagera kiretse Imana yonyene kubera ko abantu benshi baradutega imitego bakibaza ati imitego baduteze bica bibuko bavyifuza. Imana niyo nkuru kandi Imana niyo ibizi buri kimwe kuri twebwe. Imana niyo nkuru bisigura iki rero nimba rero ushitse ku kintu Imana niyo yakoze ico kintu kugira ugishikeko nimumereje amafaranga umenye yuko Imana niyo yatumye ica kuri wewe ndonka ayo mafaranga kubera ko nitari guca kuri wewe nari kuronka amafaranga biciye ku wundi muntu. DJ Fernando yavuze ati inyenyeri yanjiri hejuru cyane mebwe muri bagufi wo kuyizimya rero bizobagora kazima Imana inkunda reka tubiha amaso. So uno musi ko turavumba artist ariko barakora cyane DJ Fernando arimwo ni inyenyeri no musi novuga yuko iriko iramurikira igihugu cyacu cy'u Burundi. So nibaza ko uno musi umuntu arakora akagera kuco yifuza kugerako ariko kandi twibuke ko urakora ukagera kuco yifuza kugerako ariko menya uburyo ico kintu wakigezeko ukuntu ushobora gutwara ico kintu kubera ko si wose ashobora gukubita ihatuwa canke ashobora kuduga ingazi amenye uburyo aza kwitwara. So uko biri kose je nibaza ko muri ico gihe birasaba yuko umenya ati mbega ibintu vyanje ndabitwara gute mbega ibintu vyanje kugira bigende fresh biraza kugenda gute. So ni namwe muri post novuga ko zanditswe na Gusto Alert na Kamara Maza reka maze somi no post na Kamara Maza na kambaro kibara aho abo twita ngo ni bamwe mu mboneza zijejwe gukingira abantu n'ibintu ndavuga assurance imwe narashima gutondagura urutoki yakoresheje none gushika ubu ntaratunganirizwa aciye 2 semaines vuba ndabaha. So ibi novuga yuko umuziki wacu salama boss umeze fresh nta kibazo je nzomenye ukuntu ndabikora. So uko biri kose je nibaza ko ibintu yanditse DJ Fernando ni ibintu bikomeye cyane inyenyeri ragoye yuko izimya ariko ndashaka kumenya mbega DJ Fernando ko no mwanya ariko arafiki na NELLY ariko arapfa iki na NELLY ariko inge manze ndabe post Fernando yanditse ati NELLY attention now is enough. Ni bimwe muri bimwe novuga yuko DJ Fernando yanditse kuri NELLY ariko reka ngaruke kuri stat ya NELLY mbere yuko ngaruka neza kuri kino ikibazo cyane peka uburozi muri industry yacu burakora. Ino post ya NELLY ngira ndayisome gato. Gusto yagiye mu bitaro afise 40 degrees z'ubushuhe mama wangu we abaganga ngamuca mu bitahura bavuze 40 degrees y'ubushuhe yavuye mu bitaro ejo nubu ntibaramenya icagwaye naraguhanuye kuva kera va mu gacerere uvuga si mubi uranka none raba ibiriko biba mugeze yaho mwicana mugabo iyo uvuga nta kibazo wari kugira yotinye narababwiye ako gahungu karimeshante nk'abagore bo kuri YouTube bashatse kunzimya biranka kubera nakoresheje umunwa kubivuna. Rero Gusto utavuye mu gacerere uje mu biganiro YouTube uzopfa sinkubeshe. So kino kintu kiko kiravugwa ni kimwe nako nakubwira ati uno musi ariko havuga uburozi nibaza ko ngerageje kuraba
ukuntu bagiye baraganira hano inbox. Hari ijambo ndiko ndabona ngajyanditse ati yarayaroze Gusto ubu yibaza ko vyose tutabizi. Ikimbabaza nuko Gusto adashaka kuva mu gacerere amenere indakurukumu. Uno munsi DJ Fernando ariko aragirizwa uburozi ko bayaroze Gusto, ariko burya uburozi nubwo bitwara imbere, mbega uza kuvuga ngo umuntu yarandoze icemeza ko yakuroze n'ingiki. Ariko nimba ari byo koko ryo bari baranda ryo bari barasindababeshe. Amaze igihe agwaye kandi barabuze ibintu agwaye, yasohotse ibitaro ejo, wumva ko yinjiye ibitaro afise ubushuhe. Guys, uno munsi muziki turimwo Gusto na DJ Fernando ni bamwe mu bantu novuga yuko bari bagize groupe bita We Love Musica, bose nabana b'Igitega, kandi kuno munsi novuga yuko ni bamwe mu bantu bafise umuziki, ni bamwe mu bantu batumiye muri show zawe idashobora gomba bivanye n'indirimbo bafise n'ivyo bamaze gukora. Uno munsi DJ Fernando afise ibikorwa amaze gukora, Gusto afise ibikorwa amaze gukora, bose n'abantu babiri novuga yuko bahoze bari muri team imwe. Ariko kandi twibukanye ko bano bantu n'abantu bafatiye runini igihugu cyacu cy'u Burundi. Mbega wafatiye kuki kugira uvuge yuko DJ Fernando yoba yararoze Gusto? Mbega Gusto ikibazo afise byo bifitaniye isano n'ivyo vya DJ Fernando, uko n'ukuri dukwiye kumenya. Ariko ikindi naco nugo bavuga ati Gusto avuge, peut-être umunsi ashobora kuvuga ugasanga arishe blend yiwe ahageze, ugasanga kumbure hari ikintu bimwikiye. Gusto ashobora kuza akavuga ku ma media nkuko ariko baravuga ngo ashore ngo kuvuga ngo Ukuri kose. Ariko kandi mu gihe Gusto yibereyeho fresh, imiziki yiwe iri kwaja ku ma media agende kwisigura avuge ibintu vyarenganye, vyararenganye, nagaruka akaja ku ma media akabivuga, baraza kumubaza ati kubera ko utari wabivuze ubwa mbere uno musi ariho bizanye. Je nibaza ko kumbure Gusto yari kuja ku ma media mu gihe atangwe gukora ibikorwa vyiwe, nibishikaho yifuza kugera aho yogiye ku ma media kugira aturire, kumbure na vya bikorwa vyiwe batangure kubikurikirana. Gusto igihe bavanye na DJ Fernando, indirimbo zose yagiye arasohora, Elana, No Force in Love, Isezerano, ni indirimbo zose zakwije muri no ma views. So numva yuko bidakenewe ko ajya kuri social media ngo asigure ivyabaye, ahubwo nibige ico kibazo kiri hagati yabo bagitunganye, kumbure bizoba vyiza basubiye kuza barashigikirana. Kubera ko uno munsi Gusto asangwa afise public yiwe, ndetse na DJ Fernando asangwa afise public yiwe, n'ama groupe yabo rimwe turamenya ibivugwayo. Ariko ico tuzi nuko groupe ya Gusto na groupe ya DJ Fernando kumvikana sikirenga, kandi ariko kandi ntaho vyanditse yuko abantu bategerezwa kumvikana ngo ni kubera ko ari abafana nyene babaye ngombwa ntibumvikana. Ariko umuntu yasohoye igikorwa ciza n'abansi baracyumviriza. Burya ari ikintu abantu badatahura, umuziki wawe usohoye ari mwiza, uriya mwasi wawe ahubwo ni watangura no kuwumviriza, ahubwo guhiza abansi benshi kugira bya bikorwa bya bize bikurikiranwe n'abansi bawe benshi. Kubera ko uvuze ati burya abantu dukunda cyangwa abantu babagenzi, je ndamaze kubiraba. Of course ndashobora guhereza link umugenzi wanje ntayishire kuri link, ariko umuntu atari umugenzi ugasanga yashize kuri stat, ijya link yanje ugasanga umuntu atari umugenzi yashize kuri stat. So rero abantu muri ko muravuga ati ngo Gusto ngo genda uvuge Fernando, Gusto na Fernando barazinanye, barazi ibibazo bafitaniye hagati yabo. Rero n'umusuvuza ati ngo Fernando ngo bari ko ngo araroga Gusto, hari ahantu ntaza kugutahurira. Mbega ubwo burozi wabupimye gute koko? Nimba bihari nibaza ko nimba ariko aranyumva umuntu yo bari ko arabikora ntago ari vyiza, kubera ko twese turi ngaha mu isi yo twese turondera umunezero hano kuri inosi. Ariko twibuke neza impera nimeruka imiziki tuzoyivamo tuje mu bindi bintu. So Gusto petit conseil je no tanga, ego twebwe abamenyesha makuru cyangwa aba YouTuber tuba dushaka content, tuba dushaka ugende haje uvuga ati ebana Fernando yangiriye ibi, Fernando yarandi umwana, Fernando vyagenze kunuku. Ariko kandi hari gihe uzosanga wewe tuzogukenera ejo ugumye kuri hiti, uzogukoresha ikiganiro, ni wava kuri hiti none nzo cankoresha ikiganiro ndi nzogukoresha ikiganiro wavuye kuri ari kuri hiti. Twumvikane neza gato, twebwe dukora bino bintu turifuza yuko haba abantu benshi bakora cyane bagatera imbere, bikazodufasha kuronka ibiganiro byinshi by'abantu benshi bateye imbere, sibyo? Kubera uno munsi ikiganiro nokoresha dufate ababaririmbyi, reka dufate abaririmbyi bari muri show ya NAT ngenda bana, ikiganiro nokoresha Bface, sico kiganiro siko bazokira ikiganiro nokoresha uwundi muntu ari hasi. Uri ari hasi bisaba yuko tumusengera kugira na waduge, kugira turonke ibiganiro byinshi, turonke n'abaririmbyi benshi mu gitacu cy'u Burundi bariko barakora cyane, kugira ba bantu dukora ibiganiro ntituze tubura ibiganiro dusange tuguma dukoresha ba bandi. So bisigura iki rero?
abantu muri ko muravuga ngo Gusto ngo aje ku mamedia jewe numva ntabishigikiye kubera ko Gusto deje yaramaze gutobora imiziki yiwe iri kuri Mumvirizwa afise na show muri kigingi sama comedy aza bari kumwe na Dramati nibaza ko igihari hagati y'aba bantu babiri nimba harimo umuntu ariko arakoresha uburozi ntibwemewe mu gihugu kwanza kandi twumvise kuri umurozi kenshi tukakumenya turaguturira ugasha umurozi bamumenye muzongene murabe nkano ruguru umurozi bamumenye baramuturira agasha reka turabe ko atahindi stati NELLY yashizeho NELLY kuko ndibuka We Love Music kera yarashigikira kubera ko koko n'abana bo mu rugo Igitega biwabo hariya Igitega ariko nimba bishitse no munsi NELLY agatangura guhinduka abantu bamwe bisugura ko hari ibintu bimwe bimwe ariko arabona bitameze neza ikindi naco ariko aravuga ngo babakecuru abayitubese abakecuru abayitubeze ni bande so uko biri kose je nibaza ko kwari gise gwenda babwira biriko biraba ariko koko nimba agwaye Gusto nkuko biriko birakwiragira aha hose reka dufate umwanya dusenge tumusengere kubera ko twese turabana b'Imana kandi burya anya ari ikintu abantu badatahura burya anye Imana je sinigeze mbona ire mu mwirabure n'umuzungu bisigura iki twese turi bamwe twese turi bene mugabo umwe dushigikirane muri gwa rukundo andiko ndarabasatiza NELLY NAT nguko nako ndavuga kijanye n'iki cha Gusto na DJ Fernando uko biri kose je nibaza ko ibarabe uburyo bashobora gutunganya bino bintu si ariko si ikindi naco aho cangaruka camvuga ati none DJ Fernando burya yofata uburozi akaroga Gusto yifuza iki ko nawe no muri kano kanya inyenyeri yiwe iri kwiraka imiziki yiwe igeze kure kandi biriko biragenda neza cyane yofata umwanya gute kugira yiyumvire kuroga mwene wabo ariko umurozi usanga ari ngeso yiwe mbi burya umurozi n'abaturoga kenshi hari ni gusanga ataco dupfa kubera ko nanje bama bampaye isumu bama bampaye ishano nyimvira ico nakoze kugira bampiyo sumu canke iyo shano ugasanga ndi umuntu yitekane yibereye aho ngaho so kora sabone kuri Star TV rero kugira tubanaye gukikirana bigano bica kuri Star TV murabizi yuko twifuza iterambere twese twifuza gutera imbere ico no gusaba nimbora umukunzi wa Star TV senga cyane kubera ko nusenga cyane Imana nizoreka kumviriza ivyo wayibyiye kenshi Imana turayishikiriza ivyumviro vyacu indoto zacu twifuza muvyo twifuza hanigi Imana tuyishikiriza zimwe mu ndoto usanga Imana dufise ko umugambi ko bizoba ariko ugasanga turabisavye Imana ariko mu migambi y'Imana birimo so tubananye gushigikirana kora sabone kuri Star TV uko biri kose bananye kwikirana bigana bica kuri Star TV. My name is Tabara the Sheep. I support everybody. Koko DJ Fernando ashobora kuba ariko arakora bino agira duhereza ingoma none kazima Imana inkunda ntiyasohose habaye ikibazo hagati yawe na Kadike ariko amatwa asumira DJ Fernando arafise indirimbo ariko arakora ari mu gushira hagaragara ndetse na Gusto arafise indirimbo iryoshe cyane na wene yakoze kuko na shooting byose byararangiye yimirije gushira ahagaragara so reka dukore cyane imiziki yacu kugira igere kure naho nimburoga reka kuroga nimutaroga tekanira usenge Imana yo nyene izokora ku mugaragaro wo murozi Imana nyene izoshira ukuri ahagaragara yuko utari umurozi so dushigikire muri rusango muziki wa 2 umuziki mwiza niwo dukeneye iterambere ryiza n'ibyo dukeneye ku gihugu cy'u Burundi uno munsi dufise imiziki myinshi urakwita playlist y'imiziki ya hani wacu mu cy'u Burundi shora kuvuza meme n'isaha yose uryohe umeze fresh uri kurumviriza imiziki umeze neza cyane so rero nta mwanya rero wo gufata bariya anye tuje kuvuga ngo abaanye tubikira izina cyangwa ngo batubikira izina muri rusange dukunde ivy'iwacu dushigikira ivy'iwacu byose bizogenda neza. My name is Tabara the Sheep. I like to support everybody. Imana bahezagire bavuga ati fasha warafashije cyose turi ngaha kubera twafashije ivyo dukora byose nibaza ko Imana irabibona dukoze bibi Imana irabibona wowe ukora ivyo vyiza nukora vyiza nubwo abantu batazobibona Imana izobiri kurabibona nukora bibi nubwo uzokwibaza abantu ntibari kubabibona Imana izobiri kurakubona so Imana bahezagire. Thank you so much. Murakoze.